Ibihe vyiza banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure ya Iwacu TV. Nanone n'umwanya amakuru agezeko ariko aragarukwako cane irya nino. Nizere ko mumeze neza aho mutwumviriza muri hatandukanye, yaba abari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abari ku migabane mpuzamakungu mu bihugu vy'akarere ndetse n'ahandi mudukurikira muri hatandukanye. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro twama twatambukishije tucishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Nkuko twama twabikoze muri kano kanya tugiye kubashikiriza amakuru ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano ndetse na politike, aho tugiye kubabwira amakuru yihutirwa cane. Perezida Evariste Ndayishimiye mu nama yagize kuri uyu munsi w'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2025 haganiriwe vyinshi cane, ariko nanone agaruka no kubijanye n'umubano uri hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse ku banyarwanda bama bamusaba ngo yugurure imbebe igihugu cibanyi c'u Burundi gifitaniye n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yasavye ibintu bikomeye igihugu cibanyi c'u Rwanda. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi Perezida Evariste Ndayishimiye yasavye umukuru w'igihugu cibanyi c'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Ni no mu gihe Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'ibimenyeshamakuru vyo mu Rwanda nawe yagize ico avuga ku bijanye n'umubano w'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi ciwe n'igihugu ciwe c'u Rwanda, aho yavuga yuko we ata kibazo afise ategeze yanga nuko igihugu c'u Burundi co kugurura imipaka igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Muri kano kanya Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaje nk'uriko arasubiza mugenzi we igihugu cibanyi c'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Muri ano makuru turaza kugaruka ku vyagarutsweko kuri ivyo biganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yagize kuri iri genekerezo. Muri ano makuru kandi tukiri no kuri ivyo turaza kubabwira ku bijanye n'intambara igihugu c'u Burundi kibandanije kubonekamwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho cyagiye gufasha igisirikare ca FARDC ndetse n'indi mirwi yitwaje indwaro ifasha FARDC mu kurwanya umurwi wa M23, aho kuri ubu ngubu ibintu vyahinduye isura. Perezida Evariste Ndayishimiye igihugu c'u Burundi ariko aragirizwa kuba ariko arakora ubwicanyi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho Loni hari ivyo yahejeje kwemeza, aho n'ibihano bishobora gukurikira. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarungitse ingabo z'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, none ngo izo ngabo yarungitseyo zikaba ziriko zirahonya ubwoko bw'abanyamurenge bariko bararwanira agateka kabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho tuza no kugaruka ku bijanye n'ibiziga by'abasirikari b'u Burundi bariko baratorwa umwanya ku mwanya mu mashamba ya Kongo, bivanye nuko intambara zasubiye kwaduka ku buryo bukomeye cane. Izo ntambara zikaba ziriko zirahoneramwo abasirikare b'u Burundi benshi. Ni mu gihe leta y'u Burundi idahengeshanya kwemanga yuko ata abasirikare bayo bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gufasha igisirikare ca Kongo mu kurwanya umurwi w'abaroberi ba M23. Muri ano makuru vyose rero turagenda turabigaruka ko twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, koresha kano karyo ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro tudahengeshanya gutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV. Mbere yuko tugaruka kuri ya nkuru twari twabwiye mu ntango y'ibijanye n'ivyo igihugu c'u Burundi kiriko kirasaba igihugu cibanyi c'u Rwanda, reka dutangura no makuru yacu kuri ayarabana n'umutekano. Igihunga ndetse n'icoba cinshi nico kiriko kirarangwa mu muryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamushigikiye. Ni nyuma yaho ishirahamwe mpuzamakungu Loni ryamaganye ubwicanyi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abasirikare biwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru ava Igitega arahamya ko kwa Perezida Evariste Ndayishimiye
bakunze gutazira General Neva batakibona itiro nyuma y'uko ishirahamwe mpuzamakungu Loni ritangiye kwamagana ubwicanyi ndengerabutungane ingabo z'u Burundi ziriko zirakorera abatuye mu Minembwe aho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni nyuma y'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye canke se ishirahamwe mpuzamakungu Loni rishinzwe ubutabazi ryamaganye ubwo bwicanyi bwibasira ahanini abanyamurenge ryibasiye ahanini abanyamurenge mu cyumweru gishize nyuma y'itangazo rya ONU igisirikare cya Ndayishimiye cyasohoye cyasohoye gihutihuti itangazo rihakana ubwicanyi kiriko kirakora gifatanije na Kisekedi yatanze amafaranga menshi bisa nkaho igisirikare cy'u Burundi kiriko kirakora ubucanshuro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Loni ikaba yarahamije ko u Burundi buri mu kwica abanyagihugu batuye Iminembwe. No kuvuga ko kandi hariko haravugwa igitugu gikomeye cyane ingabo z'u Burundi ziriko zirakoresha mu bwicanyi ariko zikaba zaratumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye aho Loni nyine iriko iramuhamya n'ibyaha byo gukora igitugu aho kuri ubu ngubu ibintu bibandanije gushika ku murindi uteye ubwoba. Nta minsi kandi irahera u Burundi bwemeje ko igisirikare cyabwo kiri mu bice bitandukanye vya Minembwe ho muri Kivu y'Amajyepfo. Icyo gihe kandi Brigadier General Baratuza avugira icyo gisirikare cy'u Burundi ntiyigeze aterwa isoni no kwita abanyagihugu bo mu Minembwe abanzi ko ari nayo mpamvu ingabo zabo zigomba kubayo. Kuva bakwerura ubufatanye bwabo n'abajenosideri no kuvuga abasize bakoze ihonyabwoko mu gihugu cibanye cy'u Rwanda abazwi nka FDLR n'abandi n'indi mitwe yitwaje ibigwanisho nka Wazalendo, ingabo za Ndayishimiye zimaze kugaragaza uburambe butari bukeya mu kwica ndetse atari kwica gusa no kwica rubozo aho izo ngabo nyine ziriko ziremangwa yuko ziriko zirakora ibintu bitari byiza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aho kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu yabira bivanye nuko n'imiryango mpuzamahanga yatanguye kumwamagana. Kuri ubu ngubu igihugu cy'u Burundi kikaba kirashobora gufatirwa ibindi bihano bikomeye cyane, ariko usibye n'ivyo bijanye n'ingabo z'u Burundi ziriko zirakora amabara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko ngo nazo nyine ntizorohewe kubw'amakuru dukura mu masoko yacu, aho tubabwira ibijanye n'amafoto y'ibiziga by'abasirikare b'u Burundi mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo vyasubiriye guhanwahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. N'amafoto ababaje cane, ibaze kubona ikiziga c'uwawe utari uherutse kiriko kirahanwahanwa ukaba utazashobora kumushingurana iteka, birateye agahinda. Ayo na marira abarundi bariko baragira muri kino gihe batazi ushobora no kubatabara. Amakuru ariko arahanwahanwa avuga ko intambara zikomeye zabaye muri ino ndwi twaraye dusozereye muri Sud Kivu mu bice birimwo abasoda b'u Burundi. Amakuru avuga ingene abasoda batakaje ibirindiro vyabo, abatari bake bakasiga ubuzima, abandi barakomereka. Hari n'ayandi ateye ubwoba rwose asaba amatohoza. Amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi yaraduhaye amakuru ku biziga byatahanwe muri ino ndwi. Abatwara u Burundi n'igisirikare bari mu gacerere nk'uko bama. Imiryango y'abasirikare iri mu gahinda.
hagati ya Munyonyo mwaka 2023 na Rumu mwaka 2025. Reka tubibutse yuko indiri z'abasoda b'u Burundi zarahoneye muri Nord Kivu kugeza M23 yomoye ingabo zose za RDC n'abazifasha. Ibitigiri by'abasoda bacu bahahoneye ntibyigera bivugwa. Leta ya RDC ntinavuga ko Uburundi bwayifashije, ntiyigera ivuga Uburundi iyo hageze rushimira ibihugu byayifashije. Iyi ntambara yanakweze ipfungwa ry'abasoda bashika 270 b'u Burundi, aho ntituvuze abahisemo guta igisoda baromoka. Abasoda ntibumva ico bariko barasha bakora muri zo ndwano ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe abona yuko nta nyungu igihugu c'u Burundi kironka usibye basumirinda babandanya gushira amafaranga ava muri zo ndwano mu mifuko, batibagiye no gucukura ubwo ubutare buri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bukazanirwa abajenerali maze bakabushora mu kwisoko mpuzamakungu. Umuco urakenewe mu by'ukuri kuko ugene ibintu byifashe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kubera icyo Burundi buri mu ngwano y'abavukana. Mbere bo bibereye mu biganiro, leta nive mu gacerere ibwire imiryango y'abarundi ukuri kuko kurakenewe muri kino gihe. Birababaje kubona imivyimba y'abasirikare b'igihugu isangukira ku misozi y'amahanga. Ubundi birashoboka ko leta ica kuri Croix Rouge nayo ikavugana n'impande zose ingene abo basirikare batahanwa bagashinguranwa iteka. Kurya vyakunze ko M23 itanga abasirikare b'u Burundi bari bafashwe mpiri, niko nyene n'ibiziga by'abasirikare baguye ku rugamba bishobora gusubizwa. Ni ikibazo kiva ku bushake bwa leta no gucubahiro leta iha umwe wese mu ngabo z'u Burundi. Muri iyi ndwi niho nyine tugenda turababwira bishasha ku bijanye n'ivyo biriko birabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku basirikare b'u Burundi babandanije guhonerayo abatabakomoka, abo M23 iriko iratangaza yuko leta y'u Burundi yabihakanye kugeza n'ubu bakaba bakibafise. Ni ibintu byinshi biriko biravugwa ku bijanye n'izo ngwano. Reka tuve kuri iyo makuru karavugwa ku bijanye n'umutekano ndetse n'imigenderanire, tugaruke n'ubundi kubiriko biravugwa ku bijanye n'imigenderanire y'igihugu cibanye cy'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi, aho kuri ubu ngubu ibintu bibandanije gufata iyindi sura. General Godefroid Uwaniyombare ngo ntatuma Perezida Evariste Ndayishimiye atora itiro ndetse n'abafatanije mu gihe bagira bahirika ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza muri 2015, aho Godefroid Uwaniyombare kuri ubu ngubu n'ubundi Ndayishimiye atariko aratora itiro, bivanye n'uko avuga yuko umwanya n'umwanya Niyombare arashobora kuza. Ni nyuma y'amakuru avuga yuko Niyombare yoba akoresha bamwe mu basoda bivugwa yuko ari abo mu rwi wa FRN ndetse na Red Tabara mu gukora ibitero bikomeye cyane bafatanije na M23. Ivyo bitero bikaba bishobora kuva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bikimukira nga mu gihugu cy'u Burundi. Makuru dukura mu masoko yacu atandukanye aravuga yuko mukuru w'igihugu cy'u Burundi ataguca hirya no hino, ariko arasaba abanyagihugu b'abanyarwanda bariko ngo bamusaba buri gihe kuba yafungura imipaka, kari ibintu bitahita bishoboka mu gihe mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo ataba yatanze abasoda ba Niyombare ngo bariko barakora ibikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe
Perezida w'u Rwanda atarasambura eta majoro irimwo ba General Godefroid Niyombare ndetse n'abandi bose ngo bashaka kugirira Uburundi nabi, ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ntashobora gufungura imipaka. Ivyo yatangaje kuri iri genekerezo mu gihe ariko aragirana ibiganiro n'abamenyesha makuru, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yabajijwe ku bijanye n'ifungurwa ry'imipaka hagati y'igihugu ciwe n'igihugu cibanye cy'u Rwanda. Ni mu gihe na Perezida w'igihugu cibanye cy'u Rwanda aretse kubivuga ko avuga yuko we nta kibazo afite nimba Perezida Evariste Ndayishimiye abishaka ko arashobora kugurira imipaka, ko igihugu cibanye cy'u Rwanda kiteguye kwakira abarundi nk'uko vyama birakorwa buri gihe. Kuri ubu ngubu bikaba bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yajeje gukurira inkoni ku gishitsi igihugu cibanye cy'u Rwanda ko adateze gufungura imipaka mu gihe hataratangwa bagerageje guhirika ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015, abo we yita inkozi z'ikibi zama zahungabanije umutekano w'igihugu c'u Burundi, ngo bifatanijwemwo n'igihugu cibanye cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu igihugu c'u Burundi kibandanya kuvyura ibijanye n'agatima k'ugwanko ku gihugu cibanye cy'u Rwanda, aho bagiriza u Rwanda yuko rucumbikiye abanzi b'u Burundi muri kino gihe vyabuze gica. Se izi ntambara ziriko ziraba ziribuze guherera hehe? Guterana amajambo ndetse no gutegana imyereka. Igihugu c'u Burundi kirasharirikanye n'igihugu cibanye cy'u Rwanda. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irashobora kuba ariyo mvo ikomeye cane, ni mu gihe n'u Rwanda rwikeka yuko igisirikare c'u Burundi coba gikorana n'abansi b'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gukora ibikorwa bikomeye cane, harimo n'ubwicanyi buriko burakorerwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bikorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Byose mugenda murabikurikira kuri no chaîne ya YouTube Shiramatsiko TV, umuntu utakuyundi wafyonze kuri sabone. Mu kandi kanya tuza kubabwira bishasha bizaba bigizwe ko byiza kuri mwese, nivyo ndabifurije.